Oya banzurindire kwanza banzurindire bronda. Nyabwo nubashe ni kamera nari kumumena. Je ngaha twagwana haba intambara. Nyimba keneye yuko tubivugana neza kuko nigihe duhura twari babiri ntahundi muntu twari kumwe. Urazi yuko je naguhaye ibintu vyiwanje kubera unkunda. Sivyo? Mereza nambere. Umpereza. Je sishaka. Jewe yaravyemeye sivyo yaravyemeye yandukiye voice ahubwo je sinumve ningera ariko aravuga yuko atavyemeye je rero bimbwire neza ndayimwatse nta nkunda nayimuhaye kuko nibaza kankunda atankunda none no guma ndamwisemba suko sinzasubira kukugora sivyo nawe wamuhungu we ugenda ufute urumva ufute yuko wigeze no kumenya fafa sivyo ivyo wanje nawe bihagarara okumviriza ikibazo kiri kiyo kamera avyumvise hamwe na wewe STV every story matters. Yes reka ndabaramutse nongere ndabifurize nibihe vyiza mwebwe muri ko murakurikirana STV twizere yuko aho muri hose muba muri mu bihe vyiza nkuko mubibona natwe kuri miko tuba tumeze neza kandi neza cyane. Yes kuri miko rero muramenyereye ni jewe nyene Ginela ku batanzi ariko ku ruhande ndi kumwe n'umukobwa ubushize mwarabonye ikiganiro twakoranye aho ibintu byari bikaze mwabonye baranjaniranyije bantwara ahantu donc kuri invitation y'umukobwa hama uko vyagenze mwarabibonye n'utarabico kiganiro asubira inyuma kwanza arabe donc mademoiselle ibintu byamushikiye reka ndamuramutse umeze neza meze neza jije fresh umeze neza cyane meze neza inyuma yo donc yo kwihakanwa imbere bon sinovuga ko ari kwihakanwa inyuma nyene yo gufatwa nabi donc novuga gute barakudesevye mu ncamake ubu umeze gute wabandanyije gute wavyakire gute mwabandanyije gute relation yanyu yabandanyije gute bon je noneho nta byinshi navuga hama impamvu je nagutumyeko nurazi ko ari je nakwirondereye nayo ndagutumyeko kugira ngo dusubiraneyo kubera ko yandungikiye audio n'ubu sindabitahura neza ko ariyo bari we yabirungitse shaka dusubiraneyo noneho ndaza kwikumvisha nitwagerayo ibintu yambwiye yuko yabyemeye sinzi je shaka yuko yo nabyemera ahubwo je nshaka yuko kuraba yuko yoba yarabaye sinzi nyene yandungikiye audio niyo mpamvu nakurungitse bala abakunzi ba Steve tujane Fapese twaragiye tugenda tutamuteguje ubu nawe yavuze ati karibu jewe umukobwa yakubwiye ko agukunda none yego yabimbwiye niyo mpamvu wow ni donc bakera ni wabona bibaye shabira cyangwa gusa nyene numva ndyohewe tu utanguye kuryoherwa hagiriga abakunzi ba Steve reka tujane muze kubana natwe twende kage Yes abakunzi ba Steve engene nanje nza nkumengo ndahazi Imbere reka je nkurikira wewe telefone yawe yirabe mwishakoshi ushaka kumanza mu telefone uyu kuratinya kujaho gusa ubona umuneze cyangwa hagenda imbere tugende mu rupangu mwarabibonye rafapase aho ibintu vyabereye ibisanga ngaha Imbere nakubwiye ntumunteze urazi ko tutamenyeranye nguyo ni sawa si sawa kubera ko atari sawa none uje gukora iki ngaha sindi kumwe na shusho none ntunzi ko ari wanzana none akuzana none biza jenga oya banzurindire kwanza banzurindire bro ndakubwira ugiye jinge muri sport none sivyo bona none na sheri wawe no kuvuga ntushobora kumubona basi ngo ntushobora no kumuramutsa basi oya none namubwiye uzuri wenyene sivyo nayo kugize wenyene none kamera n'ivyibiki braz umviriza mani we reka kugira ibyo bintu sivyo fa egeri no kwanza kwera iki ibyo bintu none urazi ko bibabaza uramukunda ho biriza ibyo mwe narababwiye kuva na kera bavyumva ujya musi muheruka ngana sinayimubwiye none fafa witonde
nanje naragowe witonde umbwira uti sheri yavyemeye bimeze neza hama Virizawe Gigi jewe yaravyemeye sivyo yaravyemeye yandukiye voice ahubwo je sinumva ningera ariko aravuga yuko atavyemeye je rero bimbwire neza nene wandukiye voice we mu gitondo yandukiye voice none ikurungikiye nakubwiye uca uzana na kamera urayifise yoje Gigi ndayifise je sinshaka kumunanganisha numvirize kuramo code man we vipi je resi ndabikunda mugabo fafanisa urakomeye waraye neza hama nengoma ndagusaye pardon kuri bijya byashitse ujya munsi hajya waje nandi mu bisanga by'akazi nandi mu bisanga by'akazi ko ndagusabye umubarire sana ko nahuke ko ndagukunda hama nari mvuze ko woza tukabonana tukaganira kuvyerekeye ibijya n'ubugeni Yesi yandungikiye nambwire neza we mbwira nonye mbwira none ikibazo kiri he braza witwa gute kwanze izina ryawe ni gute mbiriza hewe jewe si ngombwa yuko nca ndayivugira kuri kamera vyumvise mbiriza urazi yuko je naguhaye ibintu vy'iwanje kubera unkunda sivyo mereza nambere umpereza je sishaka uravyumva je sinkunda umuntu ankinisha je sindabikundana gato uzugenda uhenda abandi ukine na nyoko wiwawe je ntudusubire kunkinisha voice ntiyayumvise je ntunzi none bro ndakubaza sivyo ikibazo kiri hehe hagati yawe n'uyu mukobwa ukumviriza ikibazo kiri kiyo kamera avyumvise hamwe na wewe okay urumva ushaka kubimubwira twebwe tudahari ariko umenye ico kirashobora kuba ari ikintu cerekana yuko donc utari fier nawe canke nyene udashaka yuko abantu bamenye yuko muri en couple birabaho inkundo zuko zirabaho ukasanga umuntu murasohokana mugabo ntashaka yuko abantu babibona niko bimeze nawe oya siko bimeze gusa namubwira aze tubonane sima gacazana na kamera fa Jeffrey ibi bintu ntabyo ngishoboye n'ukuri ntabyo nshoboye kuko najewe ntaco ndi bukore none nkora iki uyu wowe uramubwira yuko umukunda sivyo uyu nawe akantelefona ambwira ati ingo kandi najewe mbafise ibintu byinshi ndiko ndakora sivyo ndafise ibintu byinshi mba ndetse hama nkemera nkaza kuyu hama twashika nga ahantu umuntu aprema ko ari ukuduteshereza umwanya fafa sinzasubira kukugora sivyo nawe wa muhungu we ugenda ufute urumva ufute yuko wigeze no kumenya fafa sivyo ivyo wanje nawe bihagarara udashobora kwemera ati urankunda imbere ya kamera none kwemera yego canke oya n'ibintu byambaye sana wo bivuga apana ko gumutesha umwanya umuntu sindabikunda na gato basi donc mufate ikintu kimwe ibintu tubivemo kubera ko biraruhije biramana maje en plus de ça je birandusha sivyo basi mubwira ikintu kimwe basi areke kuguma akwega amakamera agira iki areke kuguma anistressa no mu bwenge bwiwe basi bro nawe basigira ikigongwe basivyo jewe sindavyinjiramo sinzi aho mwahuriye sinzi nibyo muvugana sivyo jewe fafa ni wandondera ati ingo tujane sivyo twumvise audio niwe wamubwiye uti nzovyemera sivyo ati ingo tubiyage donc kamera nyamba ari kibazo sinumva ugo rukundo ariko sishatse kuvyinjiramo sorry sinumva rero ugo rukundo rwariko basi vyiza basivuga ukuri basi uvuga uti jewe sindamukunda jewe basi sindi fier nawe hama twebwe twigire nta bindi nubivuge Jesse ndakubuza sivyo bivuge nana kimwe ariko wihangane ntushavure none kwanza yenda kubaze fafa kugira bemere ko ndagukunda ni mande nde kubivugira kuri kamera oya none kweri ko ushobora kubivuga muri audio mugabo live
muri kumwe canke imbere ya kamera bikakunanira kuvuga? none igihe twahura kamera twari turi kumwe. kamera rero ntiteye ikibazo sivyo, ntabwo iteye ikibazo, uvyemera nuvyemere, ubihakana ubihakana. None ndakwaza bamaye kutoho ko yamwatse impa nava shavura nayi wawe. none ndakubajije je namereze je sinkunda umuntu akunda kuntesha umwanya, ahubwo nubashe n'iyi kamera nari kumumena, je ngaha twagwana haba intambara. Amaye kutoho none ko yakwatse niwe yaguhaye? none ubona uwo yompiki uyo Bigenda gute fafa ngo nawe ngo unguce umwaka ibintu vyiwe? Ibyo nishavu gusa. Tora. Nibi bintu vyanyu bimeze gute basi? hama ndababwira muko murantesha umwanya nk'ubu na telefone yayinyatse. iyi Ni wawe? utse nayimuhaye yiwe baheruka kunyimwiba, naciye ndamutiziye rero vraiment Bro. Tukira aho nyene niwe yaguhaye telefone? Niwe yakuguriye telefone? Cene yamubwiye yuko ntari mu bisanga vy'akazi, uravyumva kwijya uje namurungikiye. Hama mbere yaje naye namubwiye antize telefone kidogo ko telefone bari bayinyivye kugira mbandanye nkora akazi kanje neza. Hama ivyo navyo aca yigumura ivyo nibisanzwe. Fa none wowe ntiwayimuhaye telefone umukunda? none umuntu atagukunda bacugirana. Reka nawe nomuha rero natekane, ndayimwatse nta nkunda, nayimuhaye kuko nibaza akankunda, atankunda none noguma ndamwisemba suko. None ndakubaze bro, je numva afise ibibazo byinshi, numva ntatahukirwa, donc je sinahura ibintu murimwo mwebwe sivyo. Bigenda gute basi ngo guhe telefone yiwe ubura yikoresha hama nawe umugire nk'ibintu ndiko ndabona ngaha donc biguhera he basi wewe? Bimpera he just numva ngaho icubushatse ko basi ntumukunda basi bimubye basi tugenda. mviriza je naramubwiye nyimba keneye yuko tubivugana neza kuko nigihe duhura twari babiri nta wundi muntu twari kumwe, avyumva wowe uzoze tubigage neza muhira hazi hama kandi muko murantesha umwanya muri sport. Hama iyi telefone nayo telefone imba yitwaye je ndayimuhebera yitwaye. Avyumva rero kandi umwanya uri kuragenda hama mwisigarana n'uwo mukobwa muwe muraharira vyo navyaguma kandi biba ari ryanyuma n'irya mbere musuye kugaruka ngaha wavyumvise. oya uko ni kugenda none. Oya banzu ugaruke gatohinge kwanza ndakubaza basi mubwira ikintu kimwe sivyo basi tugende ntazisubire kungora jambye ati ngo tugende bimeze ukuntu kerega birababaza mubwire basi ikintu kimwe hama bihere. none ivyo yagize yabibonye uravyumva ivyo yagize yabibonye hama ibisigane navyo gende bimwibwirira. Izi nkundo nkuko nanje ndiko ndavyisukamo ntanazi naho vyahereye. Ngira ikiba fa tugende urya muhungu ntagukunda, urya muhungu ntagukunda rekana nawe sivyo. Kandi vraiment jewe ntuzosubire kumbwira ngo tugende ibintu nza kumara marega nanje mba maramaye na jewe. Kandi urumva mbafasha umwanya w'iwanje nkaza nkaca nshikira mu bintu nk'ibi bantu b'Imana. Namwe basi ni mu gico mubivuzeko kuza nkaza nkashikira mu bintu nk'ibi en plus de ça bari bambwiye ko ari biza kuba ari ibintu vyiza. No kuvuga ko nta mahigwe y'urukundo ufise sivyo. Rekana nawe nyamba waramukunze nyamba wamaye telefone rekana nawe sivyo kugira wiha amahoro. Nakundi Gigi uko bije niko umuntu avyakira nta kibazo. Je nangora bangu baruzi Man birababaje kwetora telefone yawe. STV, every story matters.